Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri iyi mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gélase Ndabirabe ajeje gusubira kumvikana mu majambo akomeye cyane avuga ku gihugu kibanye c'u Rwanda ari navyo nyene vyari bihejeje imisi itari mikeyi. Ubwo nanone mwumvirizaga amakuru yuko leta ya Gitega yafashe ingingo ikomeye cyane yo gutangura kuvuga yuko igihugu kibanye c'u Rwanda coba nanone cariborekeje mu gitero cagabwe ngaha mu gihugu c'u Burundi cyagerezwa umuhari wa Intambara. Munyemerero tuze kuyigaruka ko mu makuru akomeye cyane yeje kudushikira n'inkuru iteye ubwoba nyuma y'amajambo akomeye cyane Gélase Ndabirabe ahejeje gushikiriza. Tugeraho vyose rero tuze kuyigaruka ko muri amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kandi ndabipfurije ibihe vyiza no gutangura umwaka musha w'ibihumbi 2024. Reka rero nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe mvuriza makuru yacu uherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kandi ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe mvuriza makuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisaza bitandukanye vy'igihugu. Turahaye kaze muri aya makuru adushikiye abari ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu bisagara bitandukanye, abari mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, abari mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi n'abandi mutandukanye mumviriza amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Muhawe kaze. Reka rero nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi wacu kuri mumviriza amakuru yacu. Nizere ko waje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyo ndagusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko unacaho narakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka na muntu mukatorizwa n'umugwa amenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Izi ngingo turaza kuzigaruka ko mu nyuma z'uko Gélase Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka ajeje gusubira kwifatira ku gahanga igihugu kibanye c'u Rwanda. Ni mu nyuma z'uko yarabajijwe ibibazo bijanye no gufatira akarorero kuri ico gihugu. Yishuye yuko mu Rwanda ubikoze baca bakwica. Daniel Ndabirabe niko yashikirije mu ijambo rikomeye cyane mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba mu nyuma z'uko umwanya ku mwanya biboneka yuko igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda ivyo bihugu vyompi biriko nanone umubano wavyo uriko uratosekana nk'uko vyahora ko ntwaro ya Perezida Nkurunziza, ariko nabibutse yuko bitari bimeze gutya nk'uko biriko vyibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri intwaro yenye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu misi yaheze umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yagerageje kuba yosubiza ibintu neza na cane ibihugu vyombi bitangura kugendanira. Gushika ubu ngubu ibintu vyari bihejeje imisi itari mikeyi bimeze neza, ariko gushika ubu ngubu umwanya ku mwanya muganda kubwire birashobora kuyangara. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira arateye ubwoba mu nyuma z'uko hariko haragerezwa bimwe mu bikorwa bitandukanye biriko nanone birabera mu ishamba cimeza ry'ikibira. Vyose mu nyemere tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ubwo turi buze kubashikiriza ijambo rikomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze yaheruka kuvuga yuko igihugu cibanye c'u Rwanda gejeje kwiyorobekana cyane ko kigutega ihwa. Yashikirije yuko ari umwasi akomeye cyane ashobora kugutega ihwa kugira ngo urihonyozemwo ikirenge. Amakuru ni mu buryo bw'idonido tugira ngo vyose tubigarukeko. Nayo hari yandi makuru avugwa yuko umushinga amateka agatorwaso urongoye na cane umugambwe wa mbere utavuga n'ubutegetsi nga mu gihugu cacu c'u Burundi wa CNL mu nyuma z'uko gushika ubu hari amabanga yajejwe, mu nyuma z'uko iryo tegeko ryafashwe, mu nyuma z'uko baravye yuko atakundi bo mugandagura canke bo maramariza imbere y'abanyagihugu. Gushika ubu rero bakaba bamushize mu mabanga akomeye cyane kugira ngo harabwe ingene arashobora guta atabwa mu mvuto afise ivyo yagerezwa. Mu nyuma z'uko gushika ubu ataco wo mwagiriza bivanye nuko agatorwa saro muhinga mu vyerekeranye na politiki no mu bijanye n'ibiba biriko birakogwa nga mu gihugu c'u Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko agatorwa yarahejeje imisi itari mikeyi yarashimye kwiguramira mu gacerere, ariko agatangaza yuko intwaro ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, intwaro ya CNDD-FDD ihejeje kuyibonekezamwo amabi ateye ubwoba.
tevye nanone kuvuga yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho nabo bafashanya mu kurongora. Nihe ngingo ikomeye cyane yoba yatumye agatorwa ashirwa mu mabanga akomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nayo se amakuru ajanye n'ivya General Arengiyome Bunyoni yoba ahereye igihugu kibanye c'u Rwanda igihugu c'u Bugande vyose biraheza kandi vyatanguye gushirwa mu majwi y'ibijanye n'ivyahora nanone biriko birashishikarizwa canke birahamagarirwa abanyagihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo batangure imigumuko. Mu nyuma z'uko General Arengiyome Bunyoni afisanya amabanga akomeye cane na General Muhozi w'igihugu wo mu gihugu c'u Bugande, kuko amakuru akomeye cane ava mu butasi bw'u Bugande abimenyesha. Imitayi yari yashizwe mu bihugu vy'Abarabu gushika ubu ngubu rero bikavugwa yuko bagiye gutangwa itegeko rikomeye cyane muze kumyemera vyose tubikomoze ko kandi tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mbere yuko rero tubashitsa ko ivyo vyose twabateguriye munyemere tubanze tubashitse ko ijambo rya Gélase Daniel Ndabirabe mu nyuma z'uko gushika ubu ngubu arishikirije mu nyuma z'uko n'abandi bategetse bariko baratanga inyishu. Hari amakuru akomeye cyane ivyo mutari mwumvirije tugira ngo vyose muze kuvyumviriza muri iri jambo rikomeye cyane muri aya majwi y'ibanga twabandanije mu kwegeranya kugira ngo tuyabashitse ko idyo nido. Ndababwira ukuri umwanya ku mwanya harashobora kwaduka ikintu gikomeye cyane mu nyuma z'uko ibihugu vyompi biriko biribonekeza mu bikorwa bitandukanye. Akarorero ni nk'ibiriko birakorerwa mu nama nshingamateka bikavugwa yuko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira biba vyaciye bitangazwa n'abatari bakeyi na cane abo mu biro vy'umukuru w'igihugu begeranye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Reka rero tubanze twumvirize aya majambo akomeye cyane avugaruka ku gihugu cibanye c'u Rwanda n'ayandi agaruka ngaho mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko ibiriko biraba ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi n'akamaramaza. Nk'igihugu c'u Rwanda urabona ko abantu biruka yari benshi mu Rwanda wo bofata abanyegereje amahera baca bakuraho none mweho Okay, reka tubandanye nimubandanye mwiyumvire. Nk'igihugu c'u Rwanda urabona ko abantu biruka yari benshi none ko bavuga ngo ubwenge burarahugwa ntako twoja gusuma tukaraba ingene nabo babigenza kugira natwe tubigane tubaje inyuma kuko baradusize. Mwebwe umunani tubafasha nka komisiyo iza kuzana kuduha inyishu yumvikana. Hariho rero kamanda bavuge, hariho honorable Wasagaton, honorable Gashatsi Abel, honorable Buregure Elias, honorable Gitega Pascal, honorable Parfait Paninyibuka, honorable Atunyimana Atanas, honorable Habonarugia Suavis, honorable Kwizera Jean-Claude. Atishuye naho. Atishuye bafata ivyiwe. Atishuye bica bigenda gute? Barafata ivyiwe babishire ku isoko kugira ayo mafaranga aboneke. Atabyo afise naho. Vyogenda gute ngo batabifise? Umuntu yo deturuna ibintu vy'imiliyaride ugasanga afise agaragara. Naho nyene. Ntibikunda ko umuntu yo deturuna amafaranga imiliyaride gusange nta kintu kimwe afise. Niba byanditse ku bagore canke abahabara canke ibiki nibifatwe. Hamafise utubazo tubiri gusa. Akabazo ka mbere nagakuye mu kibazo ca mbere umugwi wamaho wabajije nyakuba umushikiranganje. Nagomba kubaza iri deni ry'ibanki yo mu Buhindi ringana mu mafaranga y'amadolari ni miliyoni 57 n'ibihumbi amajana 333 n'amajana 59 kwiri deni ryoba ryo twoba twarumvise ryo kubaka ingoro parlement y'u Burundi yokoreramwo hamwe ryoba ari ryo hoba habuze iki kugira ngo ino ngoro yubakwe kuko iri deni ryoba rigira rikwize hafi imyaka 5 rifashwe ariko akaba atabikorwa bigaragara biriko birakorwa muri ico gihe no mafaranga yo bari karakora iki. Kibazo kigira kabiri twabonye mu madeni leta canka amashirahamwe yegamiye leta yafashe mu madeni yo hanze y'igihugu twagomba tushe tubazanya kubaha umushikiranganje
mbega mu mashirahamwe igihugu kirimwo interano zisabwa ideni ryo baringana gute nkaca mbandanandiriza kuri ano mafaranga banki y'abanyaburaya yahaye Regideso mu ntumbero yo gutunganya urugomero rwa Jiji Murembwe twagomba tubaze aho bino bikorwa bigeze kandi tubona amafaranga yo gukora runo rugomero yari yarabonetse mbega urugomero rwa Jiji Murembwe go barugeze ku rugero rungana gute kugira ngo dushobore igihugu gishobore kuvyaza umusaruro kubijanye n'umuyaga nkuba murakoze nyakubahwa murongoye n'amashinga amateka ku mwanya mwaturonkeje jewe ikibazo shaka guformira ni par rapport y'ikibazo ca mbere aho nyakubahwa umushikiranganje mu nyishu yatanze avuga asigura yuko igihe ideni bigoranye kuririha kuri baresherone jusqu'à 40 ans anashaka kumbure tugerageze kuvyumva twese kumwe burya ideni ryitwa ko ari rya leta mugani ry'abarundi kuko c'est nous les citoyens qui sommes contribuables nitwe duha amahera leta à travers les taxes à travers les impôts n'ibindi rero ni mwibaze amadeni afatwa kumbure la gestion ikaba kwibaye hanyuma ayo madeni tukazoyaragabana bacu tukazoyahabozukuru bacu mugabo waja kuraba fate ku karorero Onatel amafaranga bahawe na Exim Bank of China amafaranga bahawe na Huawei uwoza kuraba ico vyakoze biragoye gusigura kandi sinaho honyene navuga rero hariho ibintu bimwe bimwe kumbure dufata minenegwe mugabo kumbure vyo ushobora gufasha mu kugabanya uyu muzigo w'ideni ku Barundi hari ingingo mu bwirizwa shingiro ya 1995 iyi ngingo burya yokurikizwa scrupuleusement hoba les mieux je l'espère ibi ndabivuga nisunze yuko ejo bundi ku karorero mu rubanza guhoza ari umushikiranganje wa mbere bavuze ibintu yaratunze urumva ko ari ibintu bisize ubwenge habwira inzu 155 mu myaka 18 no kuvuga ko ku mwaka yoba yaronka inzu indwi mugabo leta kabipanze imodoka 55 no kuvuga ku mwaka yoba yaronka imodoka zitatu mu mushahara uwo muntu yoba hembwa byo babishoboka aha rero nibaza yuko rero kubijanye nayo madeni leta usanga ifata ntaja gukora ivyo leta yafatiye aja gukora iby'abategetsi bamwe bamwe sibo bazoriha mugabo ni twebwe twese umuzigo uba kuri twebwe twese abarundi aronka avuga nti mora abanyabuna muri strategy mugomba kwa leta zo kugaba zo kuraba ukuntu ideni ribajere nyabona mudufashe d'abord habe ku respecta le prescrit de la loi iyi ngingo muri constitution yubahirizwe kuri bose n'izindi ngingo zose murabe ku buryo ata muntu yosanga leta ifata ideni ku izina rya leta mugabo iryo deni rikayikoreshwa ku nyungu z'abantu bamwe bamwe umutwaro ugaruka koza kuremera twebwe twese murakoze kabazo ka mbere mfise benshi bagaciye ko kari kuri kino kibazo ca mbere aho batweretse amadeni igihugu gifise yaba hagati mu gihugu canke hanze y'igihugu benshi bakabajije mu bundi buryo nanje nkavuga ati mbenya kuba mushikiranganje hoba hariho amahera muri ko murategekanya kuriha muri no misi kugira mugabanye ano madeni nimba yoba hari mbe hagati mu gihugu mu bamutegekanya igitigiri kingana gute canke hanze y'igihugu mu bamutegekanya kuri igitigiri kingana gute nimba yoba hari hayo mutegekanya kandi mwotubwira ikiringo mutegekanya kuyarihirako hanyuma hano kuri page gira gatatu kandi hariho aho mushikiranganje yishuye ko atakadre de collecte de infos sur les dettes de collectivité locale ihari nkaca mbaza ati nyakubaha mushikiranganje koko mwama mutubwira ati amadeni hagati mu gihugu anganuku hanze igihugu anganuku none iyo raporo muyiduha mwisunziki
kata information nimwe mbona muba mufise mubifata muyitubwira mwisunziki utubazo twanje fise twarutwo murakoze. Akabazo mfise karasani kibazo geje gushikirizwa na honorable Gwasa. Leta ifata ideni kugira ngo irangure imigambi iterambere ry'igihugu. Akabazo ka mbere nagira bazenya kwa mushikiranganje yoshobora kuduha nko muri aya madeni aya madette extérieure akaduha concrètement ideni ryafashwe n'igikogwa carangutse nshatse kuvuga bien exécuté kuko turumva hirya no hino ibikogwa aho byagiye birahagarara. Sous question yindi nashaka kubazanya kuba umushikiranganje stratégie de l'État yo kugwanya bakaboko. Turakunda kumva nyene cyubahira umukuru w'igihugu ariko aravuga bakaboko mu kigega ca leta. Turamaze kumva abo amaze guhagarika canke ngibi nyene byaba batunze birengeje urugero ubu baba bari ahantu hazwi. Twashaka kubazanya kwa mushikiranganje concrètement les stratégies de l'État nizahe kugira ngo bagwanye bakaboko kuko biragaragara yuko aha mu Burundi hariho enrichissement novuga igendera kuri rythme sinzi kuntu no yita rythme nini gose bakaduga hariya kwijuru bakaduga gose ariko abandi bari hasi bariko barapfa nabi hanyuma ibi byose bikazokwishurwa n'abana b'u Burundi batabi profiseko. Ikibazo cari ico. Murakoze nyakubahwa mukuru n'amashinga amateka. Murakoze nyakubahwa mukuru n'amashinga amateka ku mijambo. Je mfise utubazo tubiri. Akabazo ka mbere nagomba kubaza nyakubahwa mushikiranganje. Dufatiye kwizinyisho mwatanze ku kibazo ca mbere babajije mu ngwi aho mwatweretse amadeni yabayo indani mu gihugu canke hanze igihugu gifise. Nagomba ndababaza nyakubahwa nk'umuhinga. Bega aya madeni yabayo hanze canke ayindani mu gihugu mubona ari amadeni aremereye igihugu. Akabazo ka mbere. Akabazo kagira kabiri nako kubabaza uko isubizwa rya amadeni riko riragenda mufatiye kwa amadeni igihugu gifise ko angana. Murakoze kwa mwampaye ijambo nyakubahwa. Murakoze nyaniteka kuba mumpaye ijambo. Jewe n'umuco nagomba gusaba nyakubahwa mushikiranganje nagomba kumubaza nimba aya madeni leta ifata ashobora gukoreshwa mu kwishura ayandi madeni leta ibifitiye nk'ikindi gihugu canke nk'ama organisation regionale canke ama organisation internationale. Mbega aya madeni leta ifata irashobora kuriha ayandi madeni iba ifise. N'umuco nagomba gusaba. Ica kabiri naco kwa gushima kubona iyi nteguro y'itegeko yaje gusubirwamwo bagize neza kuko n'ibintu byari bikenewe cyane gose. Mugabo nkabona yuko ari nka plan A. Nagomba kubaza umushikiranganje yuko muri ministeri hoba hariho iyindi plan nka B boba bariko bariga ukuntu aya madeni igihugu kiza kirafata yogabanuka kukugira ya ntumbero igihugu gifise yuko kizoba cifashe mu vy'ubutunzi mu bihumbi 2040 kikaba giteye imbere mu bihumbi 2060. Nagomba kubaza umushikiranganje yuko hari yindi plabe boba bariko bariga kugira aya madeni ashobore kugabanuka cyane kuko nituzoshika kuri iyo ntumbero dufite amadeni nkaya. Murakoze nyaniteka kubona mwampaye ijambo. Je nari mfise tubazo canke interano nagomba guha umushikiranganje yaje gusigura inyo nteguro. Jewe nahereye ku muri texte mwaduhaye aho mwaduhaye les principales innovations yitegeko muzanye ibyo mwovuga bije bishasha bihindutse. Je murantunga ndavye uburemere bw'iri tegeko by'amadeni mbona ama innovation mwari kuzana
ahanini ataraya kandi mbona adakwiye kuko turavye jiwe nka innovation mwari gushira mu itegeko yambe na mbere kukwerekana l'opportunité y'amadeni eske mbe hafatwa amadeni ankenegwa akenewe canke abantu bayafata batabanje kugira ivyigwa bikomeye itegeko yari kwerekana ingene ubunya kugira bafata ideni hazobanza kuyigwa l'opportunité inyungu yayo wanashaka ahandi barafata amadeni yiyishura yo nyene bakagira un projet iyo projet nyene kabizozana inyungu yo kwishura iyo deni nyene iyo deni ntizoje kugatwe k'abanyagihugu kandi rishobora kwishura ryo nyene ikindi naco nagomba kuvuga nyene mwi innovation ntama innovation mwazanye ya suivi ya gestion ya amadete bimwe biboneka ego mwavuze yuko bizoca kumishikiranganje mugabo suivi ya execution de dette ntigaragara mwiri tegeko ntaco tubona ko innovation nk'akarorero aya madeni amwe aho arinda gucishwa ngaha mu namashinga amatika bakayemeza jewe nari kubona yuko muri innovation mwari gushiramo yuko toutes les dettes de l'État madeni yose ya leta yobanza gucishwa ngaha inamashinga amateka ikagira iki yavuze ko mu kugira barabe l'opportunité kandi kongera kagira uruhara rukomeye muri suivi ya execution ya madeni iki naco ca gatatu cerekana nyene ko ata innovation mbonamwe itegeko nk'iri rigera ibintu nk'ibi inya litagiramwo ama sanction none abazobigera nabi bazohanwa gute nta sanction nimwe irimo ibi rero twaba bigaragara yuko amadeni aho ragira une mauvaise gestion rifari yuko mushiramwo ama sanction yabazo kwivyifata munazo yagera nabi ivyo vyose bikagira hano bigaragaramo ikindi nagomba kumera nk'ubaza mwavuze ico bita le plafond de dette mbi plafond de dette ni gihugu kiyishiriraho ni ibintu mpuzamakungu ni biki nariko ndarujwanya ivyo honorable Suguru yavuze mbe ni kuki gihugu idashobora gufata kigafata amadeni mazima akwiye ashobora kugira imigambi ikomeye cyane y'ukubaka les infrastructures zikomeye yo guteza imbere igihugu kuko nkuko nyako mukuru w'inama nshinga bivuze umugabo atezwe imbere ni deni n'abadandaza bose bujya batera imbere kubera ideni n'igihugu gitera imbere kubera ideni kubera iki mbona hariho plafond de dette ni Burundi ni igihugu cishiriraho cyangwa ni mpuzamakungu nutwe tubaze nashobora gushikiriza murakoze koze nyeniteka kumpa ijambo naje mfise ibibazo bibiri mugabo bisa n'ivyabajijwe n'abandi ubiravye kuko mwabivuze leta isaba ideni kugira yatire les investisseurs kugira bainvestisse nashaka kubaza mbe abo ijejwe gusaba ideni ni bande ni Banque Mondiale na FMI gusa est-ce que irarekuriwe gusaba ideni les institutions financières privées zitari contrôlées par la Banque Mondiale ou FMI nimba ari byo nk'abo bajejwe ubutunzi bamaze gukora iki hari aho bamaze kuvugana mbe les investisseurs ko bahunga kino gihugu cacu kubera ahanini les commissions usanga bariko barasabwa ayo none les stratégies kugira na cane biyamirize abo bantu batuma nos investisseurs bataza bamaze gushika kuki kugira batume aba investisseurs bagira agatima ko kuza kuinvestisa mu gihugu ciwacu kukuravye mu bihugu na cane ivyo twegeranye nukuri barahurumbirayo na cane uravye nagira ngo naje ntanga intererano mugabo manze mbaze mushikiranganje gatoya mbega aya madeni igihugu gifata hanze endettement extérieur yinjira mu Burundi suke réforme monétaire yinjira ara marundi canke yinjira ara devise ikinda kibaje kubera urabona yuko turiko turaca mu bibazo biriko birahungabanya ubutunzi bw'igihugu twarumvise je bundi mushikiranganje jejwe ubudandaji ari mu nama nkenguza amateka amenyesha yuko ibibazo turiko turacamwo
ibi byo kubura igitoro n'ibindi by'ibiciro biduga ari kubera igihugu atamadevize gifise akwiye. Kavuga nti none aha nta strategy irimwo igihugu cokoresha bibaye ngombwa naho n'iri deni turavye atari rito mugabo bibaye ngombwa tukavuga tuti igihugu cofata ideni rikwiye nkuko n'abandi mvuga ko barivuga mugabo amafaranga akinjira ari amadevize kugira ngo turabe yuko tokwikura kagaye kuko inyakwa mushikiranganje iboneka hagakengere iyo ubonye imodokari z'u Burundi zitonze umurongo muri Kongo zigikurondera igitoro kubona imodokari z'u Burundi zitonze umurongo zija muri Tanzania kurondera igitoro mengo biragabanya ubwigenge bw'igihugu cacu. Nagamubwira rero yuko aha tutofata strategy igihugu kiyangaja kigasaba ideni riboneka nimba atadini ntambamizi hari kuko twumvise ko nabandi ariko babigenza ibindi bihugu byateme nuko byabigenjeje mugabo turabi yuko twova muri iyi situation. Murakoze banyakuba cyane murongo y'inama nshinga amateka ko mpijambo jiwe ni nk'intererano kubijanye n'amadeni afatwa na leta nyakuba mushikiranganje ubuheze twarumvise ko hari umugambi wo kubaka isoko kijya kibanza cy'isoko nkuru ya Bujumbura biciye mu ntuzenye mu mabanki ariko gushika ubu uwo mugambi nturaja mu ngiro mu madeni mwaka nta kuntu mwo kwiyumvira uko uwo mugambi wo kubaka aho kubaka ico kibanza cy'iryo soko aho kuguma twizera yuko twokoresha abantu zena ba prive cyari ico. Murakoze nk'igihugu cy'u Rwanda urabona ko abantu biruka yari benshi none ko bavuga ngo ubwenge burarahugwa ntako twoja gusuma tukaraba ingene nabo babigenza kugira natwe tubigane tubaje inyuma kuko baradusize. Murakoze nyene iteka. Kandi ko nk'ijambo ukurikirana gira mvuge yuko mu Rwanda utoboye leta kuba investisseur ishoboye kuzana barakwica. Sinzi ko ari byo namwe muri ko mushaka kuvuga hano mu Rwanda nta mucezo ahubwo bantu bo kwiyumvira kuko byose byo gutuma aba investisseur bataza nukubera twebwe abarundi cyane cyane je bose muvuga by'abantu baka amakomisiyo ni twebwe none mucema rwatu bose tubasimbire ko tugende tubanigura kugira ngo barekereze imvizo bakunde bazi aho namwe muragira ico mu inyishu mwiyumviriye iyo bikwiye ko nubisajya bati plan B mwiyumvira ico bagikwiye kuko none nk'akarorero ejo bundi amafaranga bayahinduye byagenze gute ibyo mwebwe mwakoze mwebwe kuko murimo twese turimo ibyo twakoze nibi abantu baciye birukanga abantu twebwe nyene turi kugira ngo ya mahera twongere tuyakureyo bongere baze kongera kuyanyegeza none mwumva murakeneye kuza kuraba karorero mu Rwanda wo bofata abanyegereje amahera baca bakuraho none mweho Okay, reka tubandanye nimubandanye mwiyumvire. Murakoze nyakubahwa naje kumpa ijambo je nanje mfise tubazo tubiri kabazo ka mbere nakajanye na n'ivyandetema extérieur na intérieur. Bisanzwe twumvise ko Burundi butafise accès ubu ku madette extérieure. Je rero nko kuti kumwe n'umushiranganje w'ubutunzi nashaka atubwire impamvu ituma Burundi budashobora kuronka la dette extérieure kuko tuzi ko
amafaranga yabonetse ari yatuma igihugu kigira imigambi yo kwiteza imbere. Yigira kabiri dette intérieure. Turazi ko si ntirokomande mu bijanye no guteza imbere ibihugu kuko ituma igihugu kidashobora kwiteza imbere. None mu gihe tudafise accès à la dette extérieure hanyuma tukaba dufise endettement nini intérieur mufise ubundi buryo buhe dushobora gukoresha kugira ngo dushobore kugira imigambi y'iterambere maze igihugu gitere imbere. Hanyuma ikindi cya gatatu nibijanye n'amafaranga leta y'u Burundi ifitiye amashirahamwe irimwo, nshaka kuvuga ibihugu amashirahamwe igihugu cacu kirimwo kandi kikaba gisabwa n'intererano. Umengo ntihenze amafaranga yaraduze cyane ni menshi duheranye amashirahamwe, sinzi ntihenze ko ibiharuro n'amafise byo bari byo ngirashobora kungana nko muri yaride y'amadolari canke muri yo sinzi ngene nabifashe nabi, ariko namwe nyamukuru bamushyirangaje marashobora kuca mutubwira iryo deni ubundi ufite amashirahamwe kujyo baringana, hanyuma muca mutubwira n'ingene leta ishobora kugisha kugira ngo ntituzobe abirebanga tugume turi kumwe n'ibindi bihugu bijanye n'amashirahamwe leta y'u Burundi yari isanzwemo. Murakoze. President wa Assemblée Nationale ku makanya jeni ku nyishu yatanzwe ku kibazo cya gatatu agacese aho umugwi wamaho wabajije umushikiranganje la stratégie de gestion de la dette en vigueur, hanyuma mu nyishu umushikiranganje akaba yishuye yuko il n'y a pas de stratégie de gestion de la dette en vigueur. Avuga ko c'est à ce moment que les services techniques bariko baragira élaboration y'iyo stratégie. Rero igihugu cyacu kikaba kuva kibaho cyamye gisaba amadeni. Nkabaza umushikiranganje kubera iki iyi stratégie batevye kuyishiraho. Amaze ati à qui profiter cette gestion opaque. Kuko uti muri 2023 muga mu buzima bw'igihugu igihugu cyamye gisaba amadeni kubera iki iyi stratégie batigeze bashiraho mu gihe tubona yuko ariyo yari clé de voûte yo kugira ngo umuntu yevite ibi by'amasirandetema, surtout que le remboursement des dettes des fois il va avec des intérêts. Hanyuma umuti wo kutafuza recours aux dettes, c'est la croissance économique. C'est l'unique solution, c'est la croissance économique. Nagama mbaze mushikiranganje la photo du jour du taux de croissance économique actuel. Hanyuma ndamubaze yuko muri no gestion, muri no stratégie de gestion de la dette ko baharimwo bimwe abantu basaba nk'akarorero kugabanya bimwe by'ama exonération fiscale, bimwe twama dusanga nko muri budget batekanije nk'imiliyardi nka 18 mugabo gusanga à la fin les exonérations zatwaye nk'ama miliyardi nk'amajana 2, donc bikica kuba inshuro nyinshi. Iki naco ni digitalisation du système fiscal, mgayo turumva ko iri suffisamment avancé, ariko icyo nagomba guhereza ko ni secteur abantu bamakora kominduburu ati yo secteur nifashe muri croissance économique y'igihugu, nayo ikaba ari secteur minier. Iyi baravuga yuko hamwe iyo secteur yo basuffisamment exploité byoshobora gufasha kugira ngo ibi by'amaruku aux dettes publiques biveho. None kwera iki haguma hakwego maguru kugira ngo iyi secteur ifashe sensiblement mu iterambere ry'igihugu, mu gihe twamatumba bavuga yuko Uburundi bwambaye ikirezi mugabo butabona ko cera. Murakoze excellence monsieur le président. Nyeniteka nanje kumpa kanya
ni kibazo kimwe kijanye n'aya mafaranga leta ifata ku mashyirahamwe yo hanze aje muri ibikorwa by'iterambere. Hariho uwabajije ikibazo avuga ati bari kugenda bagiriye ko batubwira ahanini icyo aya mafaranga yarajejwe gukora kugira ngo kumbura abantu bumve yuko ibikorwa yagenewe hari ibishobora kuba byarakozwe. Ni ngaha ku kibazo cya mbere, ariko naho kumbure iyo precision uwo muco atawurimwo, harimwo amadeni amwamwe ngaha tubona yaciye imbere yacu. Umuntu ashobora kumenya amwamwe icyo yari kwibuka, amwamwe icyo yaraje gukora. Nibaza ko nagomba kuvuga cyane cyane amadeni atatu. Bwa mbere ni iri ryari ryarafashwe, nibaza ko ryafashwe muri Exim Bank of India. Nibaza ko ari ryagomba kuja gukora vya biro ingoro inama nshingamateka na nkenguzamateka Igitega. Harimo ngaho ideni kumbure ryari gukora muri aya mabarabara yahariye epfo mu bumanuko za Rumonge Nyanzarake na Rumonge Gitaza. Nagomba kandi no kuvuga kuri iri deni ryahawe iyi sosiyete STNB, ibi bya televiziyo numerique. None rero nyakuba mushikiranganji, murabona kenshi muri ordre protocolaire ni mwebwe musinyira aya madeni, hanyuma rero ibikurikira akagenda gukora. Nagomba mbaze uyu munsi murumva ibibazo biriko birabazwa, muje kuyasigura muyatwereka ukwangana n'ibindi. Nagomba mbaze, eske mu maserivise y'iwanyu muri ministere mumaze gusinyira aya madeni murafise amaserivise akurikirana aya mafaranga yagiye n'ico agiye gukora, kugira ngo mwebwe mwangaje sinyatire y'igihugu mushobore kuba mwama muri aju y'amafaranga mwasinye yabonetse icyo ari karakora nuko ari karakora. Gituma mbajije aka kabazo ni nk'iri deni ryaciye ngaha, itegeko ryaryo ryaciye ngaha ryo kubaka iyi ngoro y'amakoraniro Igitega. Murabona igihe giheze aha mu nama nshingamateka tushobora kumenya, ni kamwe mu turorero muri bimwe bavuga ikibazo nyamukuru kihari. Rideni riguma ryandikwa ku gihugu, ntawuzi ko amafaranga yaje, nimba yaraje ari hehe, nimba ataraza umuco wavyo umeze gute. Nkavuga navuze iri barabara rya Rumonge Nyanzarake, menga hoba haheze hafi imyaka 2 isoko yaratanzwe. L'entreprise yahawe kuryubaka ari ngaho n'imyidogo myinshi. Mbega bimeze gute? Umuntu yomenya umuco umeze gute? Nyakuba mushikiranganje, icyo ntokwirirwa ndavuga ni iyi sosiyete, amahera yahawe isosiyete STNB. Mu by'ukuri muraraba mugwana intambara iyi dosiye jewe mbona umenga irarenze, irateye ubwoba. Umenga niyo muri legislature iheruka iheze.
uyu munsi iri deni riracaza ku gihugu gifise abahinga twama twumva message zama zitangwa biragoye by'ukuri ingene umuntu yoheza akabivuga bimeze gute ofete ko ndibuka iri tegeko ritogwa ngaha habajijwe ibibazo byinshi kabisa abantu bafise amakenga mugabo kumbure turasyegenyereza ko turaritora rirarengana none uyu munsi riko riraza ryongera gusigurwa imbere y'abuba ubwo ntagahaze mubona nayo makenga rero nyakubahwa nagomba gusa n'uvunira akagohe votre ministère kuri ibintu by'aya madeni habe de service wanyu kuko urabona ntubu nimwe muri ko murabazwa ibibazo kandi kumbura atari affecte menshi ntare affecte no mu masecteur yiwanyu mu control ikibazo les relations entre votre ministère n'aya ma service les ministères concernés zaronse ya mafaranga zimeze gute mubikurikirana gute kuko bigaruka kuja muri paquet de travail wanyu iyo mugiye muri za banki mondiale gusigura n'ibindi nimwe mwongera kubisigura mbega turahabwa amadeni ntituyaronka n'ibindi n'amakonditionnalité menshi twagomba rero umuco situation de gestion en fait relationnelle hagati ya mwebwe n'izi nzego zimeze gute murabikurikirana ku munsi mukamenya muti entrave kuri uyu ligne budgetaire iyi aha naho niyi kugira ngo natwe nk'aka kanya turonse dushobore kuronka dukeya nk'inyishu zituremesha kwaya madeni ari ku kivi murakoze naje wakabazo nari mfise cyaje kunganira naho bitandukaniye cyane n'ivyo umushinga amateka arazaro ahejeje kuvuga gufata amadeni ku gihugu twese turamaze kubona yuko n'ibihugu vya rutura bifata amadeni kandi turazi neza amadeni yafashwe neza kandi agakoreshwa neza ko bituma igihugu gitera imbere turamaze kumva rero abahinga batari bake mbere n'inzego z'igihugu amasosiyete civile arimwo avugana cyane kuri bonne gestion des finances publiques la bonne gouvernance la transparence rero aho ikibazo canje rero gihagaze barakota ibihugu kuri ivyo mpejeje kuvuga bakaduvuga bati igihugu no munsi kirafise accès kugeza kuri iyi plafond yo ku madeni aya naya nagere rero mbaze umushikiranganje ko tuzi yuko ivyo arivyo bituma igihugu gitera imbere ko tuzi kugira dushe kuri ya vision y'u Burundi bwifashe 2040 buteye imbere 2060 uno munsi la bonne gestion des finances publiques uno munsi woza kudukota boduha amanota ngahe kugira twumve neza reyerema yuko ejo canke hirya yejo dushobora gushika kuri ya plafond two kwifuza kugira dushobore gusaba ideni twifuza murakoze nyene iteka gutanga iciyumviro n'intererano nk'ibintu byerekeye amantibisi publique cyane amantibisi publique dusanga ari en difficulté ko naravye amadete yafashwe na za regidezo amadete yafashwe na za onatere amadete yafashwe na kojeriko exemple ni nka kojeriko nabonye mu yuko muri nteguro ni amantibisi publique atagufata ideni aruko conseil d'administration yavyemeye le ministre tutelle akabisinya kandi le ministre tutelle akabitransmettre kwa mise finance pour approbation mugabo nk'ikibazo ca kojeriko ubunye abene gihugu batafise ingene bashaka kurihwa hari iwacu bari nyipama uno munsi barariwa ku buryo nibaza ko batarishwa amafaranga baheraniwe bizotuma baca badebukirwa naso kuri mipamba kandi hari umugambi wa leta yuko ahubwo umwimbo wo kongerekana w'ipamba ngo dushobora kuronka amahera agaciro rero ico nagenda ndagusanye kwa mushikiranganje iyi situation y'entreprise rero nibaza ko mukwiye kugira gushira une équipe d'experts
bakayarovizita bakaraba leta deri bari mu zirimo ko ikibazo cyakoje ariko barasabye amadeni mu mabanki barayabima kuba ntibakisolvable bayabimye bafashe amadeni ku ba privé abo ba privé baheraniwe uno munsi niwe ko barishugwa bisigura yuko situation financière barimwo amabanki kabima ingurane ubu naho iyo la même situation yatumye n'aba privé bahaye amahera badashobora kubishura ndabasabe rero mushine equipe igendirabe reyeruma na situation izo entreprise zirimo cyo kimwe na notaire nimwe asanga notaire nk'ubu nabonye yuko bafasha amadeni nabonye naho wawera bahaye ideni sinzi ko yabahaye ideni ya nature mugabo urumva ko ari yandetema yiyongera kuri yandetema ku buryo notaire tutaravye neza muzosanga izo eva yugara murabaringire musheze izo equipe aba expert bakaja kuraba ama situation d'état de lieu harama audit bagira kugira mushoko mugira visibility ya planification ya entreprise kuko mukazoteba notaire nishobora gusurviva sur le marché ko ni compétitif muzosanga mugeze aho muyigurishije atari ico mukigurisha kubera ko vyakozwe biteba ndabasabe rero yuko izo equipe zofasha kugira ngo murabe neza mu mesi tubasho zirimo mushogere mushaka kubafasha s'il faut privatiser muzigurishe abantu bagure bashobye kuzisubira ku redémarrer les activités leta ishiremo ijisho kunyere umwimbo usubira ugasuruka duga kuri mwabitevya muzosanga mubikoze byamaze kurengerana murakoze n'iteka murakoze cyane icyanyuma nuko nobasaba nk'abashinga amateka ubutumwa mwoha leta ibi muvuze honorable Olivier ibi ni ibintu bisa nibisanzwe ariko hari icyo mudashitseko none aya masosiyete aya ma entreprise publique ko agenda homba banyene kuyahomvya naco mwabavuzeko kuko bashinga amateka bose bagiye bavuga ati ibibazo ibi araba detourna mauvaise gestion iki mwebwe nk'abashinga amateka hari ibintu muza muvuga ngo mubahane mwisunze amategeko cyo nibisanzwe kuko abo bantu bahomvya leta babandanya bayisuka mu madeni leta ibaronderera nabo babandanya bafungura abo bo ntibahaha ariko namwe nk'abashinga amateka mubibona mukumva nibazo mukumva n'inyishu none mwaho muvuga iki hari wavuze ati plan B plan C plan D none mwaho muhanuye iki none nk'abo bantu ko ari bene wacu abo bahomvya ayo ma entreprise ni bene wacu n'abavyeyi bacu abandi n'abagenzi bacu none muhanuye iki nk'abashinga amateka ntimutinye nimuvuge ati abo bantu muri Sudani bahora baca ukoko kumwe ngo bafashe tacyamuka mu kigikonjo kugira ngo hazoca hose bazabona ati uyu n'umunyoni ni musuma simvuze ngo bigende uko ariko mwebwe nk'abashinga amateka ni mwiyumvire mutumushikiranganje ikintu cyumvi atari kuvuga ngo genda murabe musuzume mujya barasuzumye murona tere hamaze gufatwa ingingo nyinshi cyane ariko kugeza nubu abasuma baraho turababona tubagire gute nimuvuge nk'abashinga amateka nimubandanye muterana umupira na leta oya mubwuti twebwe tubaserukira bene gihugu ku nyungu za bene gihugu ati dushinze iki ni mu kivuge umushanganje aravyumva mu muto abaza kuvuga nimuzana ibindi bibazo mubanze muvuge ico dutuma leta kuko aba bantu bigize ibinani ntibashaka kumva none abantu tuzotwamare muri sokwe niruze igikomye kora commission
kora ankete ikerekana ibintu abasuma baraho bakiraramira ngo bazovuga baruhe ngo bazomfunga bamfungure ngo ngaruke nje vya bintu mwe mwumva ari biki namwe uno munsi nk'abashinga amateka ni mu mpera z'umwaka twikura ijambo rizoheza likabagarukana mu ruhongore banse byanka bikunda aba rero tugiye guhija ni bangahe reka ni honorable agatorwasa ni umunani nta bandi tuza kurenza ko kuko aha ni iyi ni nka komisiyo ruhasha aba umunani baza kudutora inyisho bavuga bati twebwe uko tubona twogenda nk'ijambo kabisa rikosora ibintu mu bivuge nimba dusubizaho itegeko ryo kwica kumanika abantu b'abanyabyaha bananiranye mu bivuge none bigende gute nimba muvuga muti abantu baca bafatira n'ibyabo byose ni nabyo mu bivuge mugabo sinzi byo muza kutubwira ivyo ari byo mwebwe umunani tubafashe nka komisiyo iza kuzana kuduha inyishu yumvikana hariho rero kamanda bavuge hariho honorable Wasagaton honorable Gashatsi Abel honorable Buregure Elias honorable Gikeke Pascal honorable Parfait Baninyibuka honorable Atungimana Atanas honorable Habonarugia Suavis honorable Kwizera Jean Claude abo rero twizere ko kuko ivyo twebwe turiko turabaza tubaza umushikiranganje n'umushikiranganje we arakora ayo mankete bakayakora je numvise na premier ministre agiye kimagiye muri Onatel ati mwebwe abirukanya abantu batabahembye abagize gute nibiki ati situation be normalize nubu abandi muri komango za STNB zande nibindi ati mushiganye tori nyishu oya uno munsi reka tubanze twebwe tumuha ijambo tumubwire tuti inyishu tuguhaye ngiyi ucishire mu ngiro kandi bizoca bikunda niyo mpamvu rero reka twumve uwa mbere ni honorable Ruwasa Agaton ntutinye vuga twumve murakoze kunyongera ijambo nyakubahwa murongo n'amashinga amateka je kuri icyo kibazo icyo novuga kiroroshe leta nifate abantu bakoze amakosa nibafate icyo kimwe bishoboka gute ko umuntu ashonje akiba igitoke kwa Murundi apfungwa magabo umuntu yanyuruje amamiliyaridi ngo yasubije ngo nta ngorane bica byibandaniriza nkuko bisanzwe oya nawe nyine n'igisuma kujya bahanye ujya yivye igitoke n'uwo yadeturunye amamiliyoni y'abandi nibamuhane nibamufunge en plus y'ukuriha nibamufunge uburyo babikora buri kwinshi ari abagofra amafacture ugasanga ibintu baguze ni ibintu bitagira akamaro bipfa n'ingoga muga amafaranga yasohotse ibintu byaguzwe miliyoni 10 byaguzwe miliyoni 50 par exemple izo 40 kuki bavuga ngo yozisubiza muga kaguma yidegemvya nazisubize kandi apfungwe nimba ari cyo yaguze ni abifate babishire ku isoko icamunara biri arihe kandi ahanwe kuko servitude penale ntigenewe gusa abakene n'uwo muntu nibaza ngo arakomeye nawe niyumve ko nawe nyine ari concerne ari byo bakora umuntu gasanga bahemba abakozi batabaho des fonctionnaires effectifs ivyo byose leta nibikurikirane bagire rusasuma bamenye abafonctionnaires bafise by'ukuri aba uko bangana hanyuma abo nabo bari fictif awabikoze babibazwe ayo mafaranga yariyiwe muri ubwo buryo yose yishugwe kandi babihanirwe bapfungwe kuko wewe asumba mbere n'uja kwiba kubera inzara ni ngeso kandi urumva yuko uwo ateza ingorane tout un pays
kuko iyo mankaganye norme iza kurihwa muri ya makori muri ya matax leta rero niyareje umutwaro ku munyagihugu muto abo bantu bakora le malversation abo bantu bagira le détournement abantu barya ivyo biturire nibabahashe mu kubahana vy'ukuri barihe kandi bongere bagira umunyororo nkuko nabandi bose baja mu munyororo aho kumbure ntawovuga ngo igihano cyo gupfa ngo nikigaruke twaba duteye intambwe dusubira inyuma mugabo ho kwiga d'autres stratégies zotuma abantu bakora ivyo bintu babadekuraje murakoze. hari icyo mutadushikiye ko muvuze muti umuntu yishure umunyakibi yishure hanyuma afungwe ahanwe atishuye naho atishuye bafata ivyiwe atishuye bica bigenda gute barafata ivyiwe babishire ku isoko kugira ayo mafaranga aboneke atabyo afise naho vyogenda gute ngo batabifise umuntu yo deturuna ibintu vy'imiliyaride ugasanga afise agaragara naho nyene ntibikunda ko umuntu yo deturuna amafaranga imiliyaride gusange nta kintu kimwe afise niba byanditse ku bagore canke bahabara canke ibiki nibifatwe nibagire traçabilité babone yayo mafaranga yagiye kuko nta muntu yo deturuna umiliyaride ngo yariye brochette ka ayo mafaranga yoba yainvestige quelque part yoba yuguruye moro je ne sais pas yobagize naho byo biri hanze la coopération à travers l'Interpol yokora naho byo biri hanze bigafatwa bikabarocouvrer ku neza y'igihugu n'abanyagihugu n'ubu ntimurashika ku ijambo kuko muvuze ngo leta ibandanye ikore enquête ati no mu bahabara no mu baki leta yoshobora kumara nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri iri kwirondera ku muntu umwe icyo nashaka kumva nayo muvuze muti yorondera uburyo bwose ahubwo ni ibintu bijanye n'ukumenya ukuri kuko leta nta mwanya yo bifise kugira ngo izomara imyaka 20 ikora enquête ku muntu umwe jewe aha icyo nibaza mwo kuyumvira hakoreshwe nguvu yanse kuvuga yuko ayo mahera yayatwaye kuyo corruption yayiriye hakoreshwe nguvu nicyo nkeneye kumenya hakoreshwe nguvu kuko ubundi uza wumva umuntu bamukoze ngo reka ndondere avoka uwundi ngo reka ndondere avoka kandi ibintu yarabiriye none mutuhe uburenganzira leta ikoresha inguvu mugabo itishe honorable Wasagaton